Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info bakunzi ba B-Info please kandi baramutse ndabaye nikaze mwa kino kiganiro cacu cyo no mugoroba turacari igenekezo rya 4 kwezi no kw11 umwaka no 2025 kacenda mutsa cyane badukurikirana abaherereye hose kama mpande zine z'igizisi tubaramutse tubaye nikaze mwa kino kiganiro nkuko bisanzwe nubwo turiko turaboneka sindi umwe muri studio ndi kumwe n'umusesanguzi tugiye kubana cyane ku bijanye n'imirongo y'urugamba ibiriko biraba mu operation akomeye cyane akomeza kuba ku butaka bwa Kongo ndazi yuko abenshi mwari maze imbisi mutwarika mutubaza ati kubera iki muteko muraduha amakuru yo muri Kongo ariko ikini cyumwe ngo tushobore kubabwira ibindi byinshi bikomeza kubera muri Kongo yesi ntarabarandira cyane ntarabarambira reka ntangure ndamutse umusesanguzi wacu nizere yuko umeze neza bwana musesanguzi. Urakoze cyane bwana journaliste ngenda aho ndakomeye niriwe impore usibye nyene ko twagize kano kabazo kakupire y'umuyaga nkuba ariko ubundi ibintu ni waneza kace ndamutsa nanje badukurikiranye kumbura aho bari hose ndizera ko ijwi rikorera bashikira cyane gose ubwo bateko batubona ijwi rikorera bashikira ndabipfuriza yuko bokomeza kubana natwe ndetse duhure no muri commentaire nko bama bikoze tuze kuzuzanya kuko ibyo tugiye kubashikiriza nivyo badutumye ntabwo ari byo twitumye turiho ku bwabo atabo nta twebwe nuko rikoze cyane bwana musesanguzi novuga yuko ari amakuru menshi cyane tugiye kuyagira amakino iganiro bavuga ko kitarambirana ari kiganiro kigufi cyane turaza guca mu bice bigiye bitandukanye bwana musesanguzi turaza kubabwira ibijanye na situation mu Minembwe ngene bimeze ingene ingabo z'u Burundi zikomeza gukora ibikorwa byazijanye neza cyane tutibagiye birarombiri hari byinshi byo birahavugwa bwana musesanguzi kubijanye n'ibikorwa vyiza vya FDNB navyo turaje tubibabwire turababwira ibijanye n'abasirikare benshi bakomeza kwishikana uko bwiko bwije mu maboko y'abasirikare b'u Burundi ndetse na Wazalendo ibi byose turaje tubibabwire makino iganiro tuzibagiye kubabwira yuko ono muri Rugezi ku munsi w'ejo hise hashowe kuba operation onovuga kidasanzwe maze abagwanyi batari bake bakaba bamaze kwishikana ndetse amakuru dufise nuko bamaze gushikanwa mu gisakara ca Uvira baranerekanwa tutibagiye yuko muri Rucuru naho hari inkuru mbi ndavuga ku ruhande rw'izinyeshamba za M23 amakuru dufise nuko ibitero bibarembeje vya Wazalendo bwana musesanguzi ni vyinshi tugomba kuyagira mwano makuru reka nongenda guhikaze ndetse unatubwire inkuru uhere kuri no nkuru ya birarombiri kugira ngo ushobore kutubwira situation uko bimeze urakoze cyane bwana journaliste uyu munsi mu gatondo hazindutse hari novuga imigwano ikomeye cyane yariko irahuza aba Wazalendo hamwe na ninyeshamba zatwigwaneho ziri kumwe na Red Tabara mvuze Wazalendo mumve ko mvuze coalition ya FARDC aba Wazalendo rero iyi ni ntambara nuvuga ko yatanguye yari yaramenyeshejwe bari bafise avertissement baravertishije zino nyeshamba zatwigwaneho yuko kuri uyu munsi ariko izine batabaye bishikanye bose bazoba bagize iki batanguye kubakiriza ko umuriro ni gihe rero nyuma yaho iyi coalition ya FARDC cyane cyane biciye ku ngabo z'u Burundi FDNB batanze amatangazo baha imisi 10 zino nyeshamba zatwigwaneho yuko zigomba kwiripotinga ku birindiro vya FARDC byanka byakunda ko batiripotinze bazoca babona ayimbwa yaboneye ku mugezi kandi bwana musesanguzi ndagusubije inyuma gato iri jambo FDNB yashikirije ryarateye imari nyinshi mu banyamurenga ati gute umuntu w'umurundi avuye i Burundi aza kudutegekera iwacu tugende nibibaba iri jambo sinoba ko ryateye urujijo canke iki iri jambo ryatumye ahubwo ubukayidi mu banyamurenge bugira iki buboneka hari abanyamurenge bavuze bati ntibyumvikana ko abarundi aribo botuzanira boza kudushira kwa mategeko kandi ari wacu hano mu gihugu cyacu kandi ari wacu ibintu nibisobanura mugabo birengagiza yuko igikorwa abarundi bariko barakora bagitumwe na leta yabo aha rero twarerekanye ingene hariho abanyamurenge batari bake bwana journaliste bitavye akamo ku munsi w'ejo twarerekanye yuko muri iyi misi 10 yatanzwe harishikanye inyeshamba
zatwigwaneho zigera ku majana 5 muri bano majana 5 bari mu byensiyona n'imbwebwe za Sarambe ntabwo ari batwigwaneho gusa abana bishikanye muri iyi misi 10 bari bahawe ndahite tando bubahirije ikiringo cyari kiringo do grâce bari bahawe kuneza yes kuri uyu munsi naho mu gatondo bwana journaliste kumbure ngira ngo zino nyeshamba zabonye yuko iminsi yari ziheranye aho batanguye kumva muro watse abagira kuri 88 nabo nyine baciye bagira iki bashirirwanisho hasi bari reporting ibi kiro ni ikintu gikomeye cyane gose bwana journaliste novuga ni operation nuko yabaye muri mu bice byinshi cyane gose byo muri Mikenge ku buryo wanashaka hariho ubuce butari bukeya iyi coalition ya FRDC yamaze kwigarurira mu masaha ya saa 9:30 niho abawazarendo batangaza ko bari bamaze gufata biraro 200% niho bari bayirimwo aho wanashaka bagaragaye ku mafoto bari kuri stade ya Mikenge bari mu operation bariko bavansa vers Minembwe kuba biraro 2 bari bamaze kuyikuramwo so bivuze ngo imisi 10 batanze kumbure bamwe muri zinyeshamba za twigwaneho bibaje ko kumbure ryo bajyari terabwoba kugira ngo barabe yuko bokwishikana mugabo abatishikanye uyu munsi babonye yuko ataterabwoba namba ryari rihari ahubwo nuvuga ko cyari gihe cy'ubuntu babahaye cyari gihe cy'ubuntu kuko ugiye kuraba ubushobozi inguvu n'ubumenyi wanashaka ikoalition ya FRDC bafise n'abantu bahambaye cyane gose basigaye bafise ubumenyi burenze bikoresho barabifise na experience barabifise iyo ku mirongo y'urugamba so hariyo muri Mikenge nkuko nabivuze intambara yatangwe mu gatondo kare cyane aho wazarendo coalition ya FRDC batangiye kugaba ibitero bikomeye cyane gose kubirindiro bitandukanye byizinyeshamba za twigwaneho biri hano muri Mikenge ndakumenyesha bwana journaliste yuko nibi birindiro umva ngo ni byari biri hano muri Mikenge no mu micungararo yaho ntabwo ari birindiro byari bifashe wibuke yuko bari bahabaye nk'abatahari yes bari bahari nk'abatahari kuko baguma bacugwa bazi kumanya n'umwanya bashobora kwakira novuga ibitero bivuye kuri coalition ya FRDC biturutse kuri cyagihe babakanga bakabashwiragiza bakabakora mu bindiro byabo bari basanzwe barimwo umbe no kumesha ko abagwanyi benshi ubu baba mu mashamba atandukanye uturero twari turi muri Mikenge ntabwo byari mu byukuri byari birindiro bihambaye cyane gose umuntu yovuga ko byari birindiro yo umuntu kwita bikomeye niyo mpamvu ku ma operation yabaye umunsi gusa biraro 2 yabaye récupérer 100% n'ubuce butandukanye bwo muri Mikenge babwigaruriye ku buryo amasatu ko turavugana bona journaliste cyo muri studio amakuru dufise nuko bariko baravansa vers Minembwe ndakwibutse kandi yuko wazarendo coalition FRDC bamaze gutangaza icese yuko nako iyi Minembwe bamaze kuba bayizengurutse yose bivuze ngo rero aho bukera turashobora kumva yuko Minembwe nayo yabaye tombe nkuko biraro 2 yamaze kuba tombe urakoze cyane mbana musasangozi ariko hari ikintu amakuru ariko arava yavuga yuko cyane ari ingabo z'abarundi zashoboye gukora no mu application yose ariko kaburi kuragaruka namwe mu wazarendo cyane no mu gihe abasikaye b'abarundi aribo batanze gasopo cyangwa bahaye ikiringo cyo kugira ngo babe bahavuye ibintu navyo tuvuye ko ari abarundi baje mu ishusho ya wazarendo abarundi nta nubwo bazopfa banagene mu shusho y'abawazarendo ahubwo ico abantu botahura nuko ibikorwa FDNB kirakora byitirirwa coalition ya FRDC nayo yaramaze gutangaza ko bari muri Cesero Federation FRDC ntabwo iragwana ntabwo iri mu ma operation abari ko bakora mu operation ni bande n'abawazarendo rero mu kiringo cy'uko FDNB yofasha FRDC kubera ko FRDC muri Ceserofe baca bagira iki bacita inguvu wazarendo kuko abawazarendo bobo iby'amaseserofe n'ibiganiro bobo ntabwo bibaraba kanatsinda ugiye kuraba idoha canke
leta zunze ubumwe za Amerika wanashaka tugende hafi kwa Lorenzo aho ibiganiro byatanguriye nta nta uzosanga hariho izina Wazalendo niyo mpamvu raba Wazalendo bobo baguma ku byo bokora byose bobo baguma ku naho byandikwa kabisa no kubona musanga twiri kwiyo question y'aba Wazalendo biravugwa cyane yuko boba bongeye kubaha ibigwanisho ndetse anavyankenerwa ku mirongo y'urugamba iyi nkuru nayo hari ico yiziko. Urakoze cyane bwana journaliste. Iyi ntambara ziko zibera ku butaka bwa Kongo zirayobeye cyane gose bwana journaliste kuko zirimwo imikino myinshi itandukanye yo kuzungurukana. Ku munsi weje no twakoze ikiganiro twerekana ingene ikibuga c'indege ca Goma bashatse kwereka kuzunguruka Tshisekedi bamwereka yuko badakeneye ko cugururwa ahubwo ko Bufaransa bwo riko barekrama yuko cyo kugururwa kugira ngo baronke uburyo batanga imfashanyo bazihereza abene gihugu abavenerable b'intambara canke barabingene bashobora kuba bokura abasirikare ba MONUSCO canke se ba UN hajya muri Kongo. Mugabo siyo target yo kugura ikibuga c'indege ca Goma. Ibicirombo yarabiciye ikanda kera yarabimenye kera niyo mpamvu rero no kuba nawe yoravita yaba Wazalendo nta kibi na kimwe akoze. Aba Wazalendo bari ku kivi mu gihe FARDC iri muri Seserof. Rero kuba yoravita yaba bari ku kivi nta ngorane nimwe ihari niyo mpamvu navuze yuko iyi ntambara ikabera ku butaka bwa Kongo irimwe amacenga menshi cyane gose. Nkuko wabivuze bwana journaliste twabonye ku yindi ncuro leta ya Kongo ikora ikintu no kwita nk'ikimenyetso cyo kwereka aba Wazalendo yuko babari nyuma batahura ibikorwa bariko barakora kandi ko banabyishimiye. Twababonye mu aho bashoboye kuzanira imfashanyo zitandukanye aba Wazalendo zari zigwiriyemwo imiti bien sûr dans les médicaments hari hagwiriyemwo amaradiyo le Motorola zibafasha muri communication hari hagwiriyemwo ibirato amabutine urumva yuko bwana journaliste leta ya Kongo yakoze ikintu gihambaye cyane gose mu kuba yofasha aba Wazalendo bino bintu kumbure babonye yuko ari bimwe mu bintu bari bakeneye cyane gose aba ari byo bakorera ko sinibyo gusa bwana journaliste babaha n'ibindi bintu byinshi ntashimye kuvugira hano kuri micro harimo n'imfungurwa n'impuzu n'ibindi bitandukanye. No kurakoze cyane bwana musisanguzi. Reka tubanze dusimbire muri Rugezi hambavu yako tuca mu gihugu ca Tanzania naho hari byo tuza ko havuga. Tubanze dusimbire muri Rugezi haravugwa abasirikare batari bake binyeshamba za M23 ku munsi wejo baba barafashwe ndetse bagashikirizwa aba FARDC. Bwana musisanguzi ushobora kutubwira ngene operation yagenze n'ingene zino nyeshamba ziyuje u Rwanda zashoboye gufatwa mateko. Urakoze cyane bwana journaliste. Muri Rugezi naho nyene ku munsi wejo harafashwe abagwanyi 13 aho mbere bakoreshejwe ikiganiro kimaze gusakara ahantu henshi hatandukanye imbuga nyinshi bakora gicishako n'abagwanyi 13 bafashwe aho abenshi bavuga yuko mu bari bahurikiye muri abo bari kumwe mu ishamba hari hagwiriyemwo abanyeshure abarimu abarimyi donc bakavuga yuko bafashwe batwawe mu kiroberi ku nguvu batabishaka. Rero ariyo mpamvu bashoboye guca bagira iki boroha kugira ngo bafatwe barabe yuko bashobora gukingirwa. Aba rero bafatiwe muri Rugezi uyu munsi niho berekanywe mu gisagara cya Uvira ko no baciye babatwara mu gisagara cya Uvira no berekanywe aho mu byukuri wabona yuko bafashwe neza. Turiko turabona muri iyi minsi ya nyuma bwana journaliste izi nyeshamba zikomeje kwiripotinga ku rugero rutigeze kuboneka. Abenshi bariko bishikana cyane gose ku rugero rutigeze kuboneka hano ku butaka bwa Kongo aho ndetse n'abandi bariko barafatwa amatekwa bafatwa mpiri bafatigwa ku mirongo y'urugamba. Ibi rero nibigaragaza yuko mu byukuri urugamba rusa n'ururiko ruraja ku musozo nubwo izimbwebwe za Sarambwe zicitere jeke zicikoza ibyo zigombeye mu byukuri bimenyetso bigaragaza yuko intambara isa n'iri ku musozo biramaze kugaragara birahari. Urakoze cyane bwana musisanguzi. Reka naho dusimbire muri Rucuru hari inkuru mbi kunyeshamba ikiravugwa yuko ari Wazalendo babagavye ko ibitero bikomeye cyane ndetse bagahitana mu benshi abandi nabo barashobora gukomereka cyane bwana musisanguzi.
ibi bishoboye kuba mu masaha y'umugoroba urashaka kutubwira ingene ino operation muri Rucuru yari kiragenda mu gace bitwa Katsiru neza na neza. Urakoze cyane bwana journaliste. Aha muri Rucuru nkuko bivuze neza na neza muri Katsiru aba wazarendo naho nyene bakoze amateka aho bagavye ibitero ku birindiro by'izinyeshamba cyangwa se ndazitembebwe za Sarambwe aho mu by'ukuri zashoboye kwatakariza abatari bake. Nubwo amakuru atemeza ko wazarendo yashoboye guca yigarura buno buci zino ishamba zari zirimwo, mugabo turafise amakuru yemeza yuko iyo migwano yahabaye. Abene gihugu twavuganye bwana journaliste hajya muri Katsiru batubwiye yuko babonye bimodoka bya gisirikare biriko birasomba inkomere zizinyeshamba zakomerekeye muri kino gitoro cyakozwe na wazarendo aho batwara kubavuza ku bitaro by'ahantu bita Imweso. Hano mwese bwana journaliste harabereye amateka akomeye cyane gose, harabereye n'intambara zikomeye ndetse zanatumye tuhagira n'abagenzi. Sinzi kuvyibuka naciye nikora kuri antenne yacu hano Mweso ndabaza mu by'ukuri nimba ivyo twumvise ari ukuri. Bemeje yuko hakomeje kuzanwa inkomere zinyeshamba z'u Rwanda kuza kuvurizwa hano ku bitaro vya Mweso, ndetse banatubwiye yuko nabo nyene bafise ubwoba hano muri Mweso kubera yuko hari mu minwe y'inyeshamba bafise ubwoba baguma bacugwa ngo bafise amakuru yuko umwanya n'umwanya wazarendo ishobora kuhagaba ibitero ikashobora kugira ngo ishobore kwirukana zino nyeshamba z'u Rwanda ziri muri kano gace ka Mweso. Urakoze cyane bwana Musanguzi. Reka dusimbire ku nkuru y'ikiravugwa cyane ya General Masunzu Pacifique bivugwa yuko yoba yarafashwe na FARDC afungwa inyuma yo kwagirizwa ivyaha bigiye bitandukanye, kugambanira FARDC, kuvugana na Joseph Kabila, kureka kubuza aba FARDC gukora amatake mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Musanguzi, ni kihe kintu wotubwira kubijanye n'ifatwa rya General Masunzu? Urakoze cyane bwana journaliste. Ifatwa rya General Masunzu mu by'ukuri je ntabwo gigeze rintangaza. Sinzi kuvyibuka bwana journaliste. Mu biganiro twatangiye gukora ubwa mbere na mbere tuvuga ari chef d'opération. Ari chef d'opération. Jewe yagiye ari chef d'opération muri Warikari exactement. Niwe bahaye kokopera hajya muri Warikari aho vraiment yaje n'inguvu nyinshi. Mugabo je naravuze neza yuko uyu Pacifique Masunzu batagomba kumwizera cyane gose. Ndatanga n'amafact yerekana yuko Pacifique Masunzu ari umutraitre. Ibi narabivuze. Rero kumva Pacifique Masunzu yafashwe jewe nta kintangaje kirimwo, ahubwo nuvuga yuko bari baratevye kumufata. Gusa ico ngiye kuvuga kwifatwa giyiwe nuko ririko rirazana amajambo menshi kandi atanakenewe. Batanguye kuvuga yuko Pacifique Masunzu ngo ifatwa giyiwe ngo ryagizwemwo uruhara abarundi. Byaravuze cyane ngo n'abarundi ngo babigizemo uruhara ngo ni nabo bamufasha. Yofatwa n'abarundi, yofatwa n'abakongomani, icingenzi nuko atoba yarenganijwe. Uburyo bwose yofatwamwo aba yatarenganijwe byo bari sawa. Mugabo aba yarenganijwe mu by'ukuri urumva ko hoba hariko haraba novuga amakosa. Bamwe n'abandi rero batangiye kuvuga yuko ngo Pacifique Masunzu ngo batangiye kumwiyumvira ko kuva kera mugabo babura aho bamuca. Bakavuga ko ngo bamwiyumvira ko ngo kubera ari umunyamurenge. Nico bavuga benshi. Mugabo kandi ku rundi ruhande abanyamurenge mwibuke yuko nimba hari umuntu bavuze nabi ni bien Pacifique Masunzu. Aho mbere gira camvuga nti ntimuje nago mwumva ngo bariko baramuvuga nabi, buriya barazi ico Pacifique Masunzu abamariye. Ubutumwa bamuhaye barazi yuko Pacifique Masunzu ariko arabukora neza cyane. Ama operation Pacifique Masunzu yakoze muri Warikare mu by'ukuri agitangura ama operation remereye cyane gose ndetse anakarisha. Novuga ko ari wo muntu wa mbere yatangiye gutanga commandement yo kuduza drone na Sukhoi muri Warikare. Cagihe abacucumye bakabahamba mu binogo rusange bakaza no kubazura. C'est bel et bien Pacifique Masunzu. Mugabo bwana journaliste ugiye gukurikirana neza bajya bari muri Warikare ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda ugenda ukora amaperereza uzosanga neza
ata abantu biwabo barimwo. Ego bari babandi batifuza. Ndabigusubiriremwo. Abari muri Walikale cagiye Pacifique Masunzu atanze ordre yo kubarasa kabisa bakabamera nabi, ndetse agaca atangaza yuko agomba kubandanya ama operation gushika muri Goma. Uzosanga ata abantu biwabo barimwo. Hari hagwiriyemo de Congolais bamwe bashimutwa, hari hagwiriyemwo n'ababandi barokirita hiyo kure, sino sino abagwanyi ba RDF nta bari muri Walikale. Ibiro byarabaye nje ndavuga ati ni murabe neza ivyo bintu biriko biraba muri Walikale. Pacifique Masunzu sinibaza yuko ubwo ari urukundo rwo gukunda igihugu uriko ramutuma akora ivyo bintu. Wapi? Kubera yuko je nari mfise amakuru yibanga ndakavuge yemeza neza ko uyu Pacifique Masunzu yari umutereta. So rero amaperereza yarakoze nko bwana journaliste wabivuze, baza gusanga uyu Pacifique Masunzu yarafitaniye imigenderanire yari kadasohoka na Joseph Kabila. Mbere wanashaka iki kintu bise ngo ni Sovola RDC, Pacifique Masunzu yari umupartiza wacu. Aya n'amakuru yashizwe ahabona. Iki ni kimwe mu byo Pacifique Masunzu ariko aragirizwa. Urazi bwana musisa ngo zinaguciriyemwo ko anagirizwa guhuvya abasirikare ba FARDC muri Nzibira igihe Nzibira yatanze. Iki nico nagomba mvuge bwana journaliste, aragirizwa kandi no gukoresha nabi urwego rw'iperereza rw'igihugu ca Kongo. Pacifique Masunzu nkuko arabivuze ari mu bantu batumye Nzibira ihakwa kubatombe. Ari mu bantu batumye inyeshamba zitsimbatara muri Nzibira kubera iki yarahuvya amatohoza cyangwa sinabifite amatohoza gusa, burya ari no mu batanga ama force commandement kuba ari ku mirongo y'urugamba, bigace bitumenyeshamba ziguma zigira iki akabacisha hatariyo. Ndashaka nibutse badukurikirana akajambo nshaka ndagutinja kuyigendera ntaco bitwaye, nyakwigendera General Byamungu muri meeting bariko yakoresha abene gihugu mu Nzibira yavuze ngo twaratanze ibintu byinshi kugira ngo bikunde dushobore kurekipera Nzibira biranka, ariko kuri iyi ncuro twatanze amafaranga byakunze ko Nzibira tuyifata. Twace tuvuga tuti murabe neza ayo mafaranga yahawe na bande, atahawe aba FARDC yahawe aba wazarendo. Kukaba nkako ugiye kuraba ingene Nzibira bayivumbuye mu kanyisasa na resistance kagorana, warabona mu byukuri yuko harimwo akagambane kandi kadasanzwe ndetse ko kugwego rwo hejuru. So ibi rero ni bimwe mu bindi uyu Pacifique Masunzu yoba ariko aragirizwa. Bona journaliste ndagomba nsubire mvuga ikintu navuze. Kumbure abariko baranyumva mukibwira biwanyu boba bari mu bintu bidasobanutse. Mwabantu mwe mukabona umusirikare w'umurundi Fedeneb yivanze muri dossier urimwo ukabuzi ko uri mu manyanga, shaka uvemo kuramo akarenge ugende. Ibi narabivuze n'ubu ndabisubiyemo. Pacifique Masunzu buriya ndahamya yuko atarenganijwe kubera ko amapreve arahari, amapreve arahari. Ni vya bindi bwana journaliste bakuna kuri munyamafuti bakakureka tu bakakubika bakaraba ko bikosora, babonye vyanse baca bagutega ugafatanwa itonga. Haro Pacifique Masunzu reka turindire turabe, nubwo rero bitangaza makuru bimwe by'ababandi byatangiye kuvuga ngo byari byaramuburiye biramubwira yuko ngukoreye ababantu ngo baguhemba urupfu. Ariko se wokorera ababantu kabagambanira ntibaguhane wapi? Kudahana mbwa byorora imisega. Mbe hajya urupfu rw'umuragambani igihugu igihano bamuhaniki n'urupfu muri Kongo. Kongo barakunyonga. Mugabo tuko turabona Cirombo abenshi tekera abanyonga abafunga imyaka runaka wo guherayo. Mugabo sinu igihano cyo wagambaniye igihugu muri Kongo
no kunyonga umucamunyonga kunyonga kabisa. Urakoze cyane baramusanguzi, ariko imbere ko turangiza no makuru yacu reka tuze dusimbire muri Tanzania ibijanye na manifestation canke mandamano ikomeza kuba uko bukeye uko bwije, ikomeza ndetse kugira inguvu nyinshi. Baramusanguzi biravugwa cyane yuko hari umujenerale wo mu Uganda cyangwa mu UPDF yoba yarabonetse ariko arahimiriza cyane abene igihugu ba Tanzania kuja mu mabarabara. Baramusanguzi ko muri iyi nkuru nawe urashobora kuba uri mu bo yaciye mu maso, ushaka kutubwira ibijanye n'uno musirikare uwariwe ndetse n'ico yagombye gushikiriza muri make. Narije ubona yuko umusirikare kamemeje kandi ntabakwiye kwivanga muri dossier z'ibindi bihugu. Ego urakoze cyane bwana journaliste. Nakoze ikiganiro kirekire kuri ivyo bintu, mugabo ngoma ndabisubiremo. D'abord uyu musirikare wo kwipete rya generale yitwa David yashoboye, yes ni David, wo yasabye ahubwo abasirikare ba Tanzania yuko bo kubita coup d'etat Samia Suluhu. Abasirikare ariko umuntu akibaza kubera ko adasaba bene wabo b'Abaganda gukubita coup d'etat Museveni atagishoboye no kuyakoresha inama inzego nyibonzi z'igihugu cy'u Buganda, kandi nivyo inama zose abasinziriye nta gikorwa na kimwe akirangura usibyo gusa ngira ngo na signatire akoresha amasignatire ari electronique no bakamuvyura basinziriye. Aho uranyibukije umuntu yambwiye ngo buriya wajya abantu baba hafi ya Museveni ngo barafise akuma Museveni ari mu nama misose yamasinziriye. Iyo rero bigeze yuko aho ni inama yigeze kwita mu makunga arasinziriye aka video karigeze kuba gatura rero ngiyo hageze yuko Museveni hagera mu mwanya nimba avuga nimba agira iki byo bamwandikiye wari akarobo bakoze baca bamushirako kamudigadiga kamushitura kugira yikangwe. So rero babura gukubita kudeta Museveni ashaje atagishoboye, bakaza gusaba ngo bakubite kudeta Samia agiye kurongora manda yiwe ya mbere gihugu ca Tanzania. Ibi rero bwana journaliste ni vya bindi dukomeza kuvuga byuko hariho ibihugu mu by'ukuri biriko bikora kugira ngo ibindi bisubire inyuma. Hariho ibihugu bitarara nuko birara bihagaze Yesu yakoze barara bahagaze mu malaboratoire baraba ingene bashobora gusubiza inyuma ibindi bihugu. Uyu David general w'Ubuganda ku uba yasabye abasirikare ba Tanzania gukubita coup d'etat Samia Suluhu. Icambere bigaragaza yuko aba bari complice muri rya migumuko iri muri Tanzania. Kabone ko hariho n'abasirikare b'Ubuganda bafatiye muri rya migumuko n'abanyarwanda bafatiye muri rya migumuko. Rero kumuravuga ati turabona yuko plan A yansi, rero ahasigaye yuko plan B nayikora. Ubujya bijya yavuze nuko aziko muri plan zabo babifise, arazi yuko mu gisirikare ca Tanzania bahafise abantu. Ariko rero ndagomba ndabatangarize yuko n'u Burundi bwaramaze kwimplika mu kibazo ca Tanzania. Bitondere ejo son excellence yarivumereye yavuze ngo abarundi tugiye gufasha aba Tanzania. Kwa hiyo sasa yaremeye gufasha ku Tanzania yarabwemeye. Rero ni bagenze make buriya akananiye umugabo nundi karamunanira nuko aba Baganda bitonde cyane. Uyu munsi ejo narabivuze ndabisubiremo. Uyu munsi barabona ko bashigikiwe n'ibihugu by'ibihangange kugira ngo badestabilize ibindi bihugu. Buriya bijya bihugu by'ibihangange bizohava bibahindukirira kugira ngo nabo baba breves. None ko miso babahaye zabananiye Kongo yabananiye ntaco batabahaye kugira ngo Kongo bayitombeshe. Uburundi bwarabananiye ntaco batabahaye ngo Uburundi babwubike. Tanzania ho igitero bari bateguye rutura caburijwemo. None bibaza yuko bazoguma badijera ivyo bintu wapi bazogira iki mitayi yabo irikiraho bazobadahwa bariko barabahombesha kandi twetse no kubahombesha bakabashaka karubanda. Ubu nta muntu atazi yuko Amerika Ubwongereza n'Ubufaransa aribo ba acteur b'umutekano muke w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini. Nta muntu atabizi mugabo iyo babakorera diri neza
ntawe ari kubimenya wapi byamenyekanye kubera iki deal ya Ferinzi ego hariho ntibasiye bwose abazungu ntibamenyeko wapi mbe urazi bwana Musesangozi yuko nyuma yaho Samia Suluhu arahiriye gutwara igihugu ca Tanzania manda yiwe ya mbere igipolisi cyahise gisohora itangazo kivuga ati kira muntu wese aba mu gihugu ca Tanzania adafite ibyangombwa bikwiye agiye guhigwa buhongo. Yes, iryo tangazo naribonye bwana journaliste ni mu ntumbero yo kugira iki ubwa mbere ni mu ntumbero yo kugira ngo bashobore kuraba ni bande bari muri Tanzania batavyemerewe. Donc abari ku butaka bwa Tanzania batafite uburenganzira cyo ni cyambere. Kigira kabiri bwana journaliste ni kugira ngo bashobore kugwanya kano kajagari kaguma kahaba kandi kisubiriza. Ubu byari bigoye ko bashobora kunetraliza aba manifesta kubera ko hariho abari mu gihugu ca Tanzania batazwi benshi batafite n'uburenganzira kandi ibyo ntabyo bahora babasabye ko bagomba kwiripotinga bavuga kugisajirisha ngani ko bavyita mu Giswahili bagende kwimenyekanisha hama abadafise ubwo burenganzira bwo kuhaba baruhabwe bien sûr warashika muri ryatangazo bavuze ngo umutanzania badosanga pangishije n'inzu yiwe ku muntu adafise uburenganzira bwo kwa muri Tanzania nabazohanwa nk'uwo muntu adafise uburenganzira haro rugamba rwo kwirukako aba manifesta gwatanguye urugamba gwatanguye kandi Samia Suluhu yarabivuze atararahira yavuze taho bose nzobarondera paka ndabafasha sesa urugamba gwatanguye kare nabivuze mu kiganiro tugoze kare bwana journaliste yuko aha ni piyo bateze babashize mu ibarabara ngo bagumuke sivyo bazi yuko bishobora gushika ntibashike ku ntego bibari babizi wapi ngo bakavuga bati niba tashika ku ntego twabatumye tuzobatanga kwimaza abanyari hama babanyari babarase abandi bafunge duce dusabira iki ibihano Tanzania byuko yishe abariko baharanira ubwigenge bwabo iyo ni plan B bagiye mu buriya sinzi ko bamenye ku Bwongereza bwatangiye propaganda yo gusabira ibihano igihugu ca Tanzania mu bindi bihugu by'Uburayi kwapi kabisa Ubwongereza bwatangiye propaganda ntibashaka ibitambo ntibabibonye oya bariko bagiza Tanzania yuko mu matora yabaye bivye iyo ni fact ya mbere fact igira kabiri abasirikare n'abapolisi ba Tanzania ngo barishe abari mu myigaragambye donc izi nizo fact zibiri primordiale Bwongereza bwatangiye gushimbe mu bihugu bya Burayi kugira ngo barabe ingene bashobora gufatira ibihano igihugu ca Tanzania ibi nababwiye aba Tanzania aha mu byukuri umutanzania yatije umurindi aba barugereka kuza kugira imyigaragambye mu gihugu cabo uyu mu byukuri ntiyarazi ivyo ariko arakora bagomba batangure rero kumwera ku gikombe abarundi twanywereyeko ariko bazobibamo twe ntitwabibayemo bwana journaliste twarabibayemo muga mu buzima bugoye kandi twapfuye mu buzima bugoye abatanzania nabo rero bagomba babicemo banywere ku gikombe twanywereyeko iyi faranga rya Tanzania rigiye guta agaciro kubi kujya kuna abatanzania babona yuko umenga baba muri paradiso bigira bihinduke none amabarabara ntibayambomaguye nta nyubako za leta bonone ivyo byose bizosabwa gusanurwa n'amafaranga avuye hehe muri bo nyene aba nitegeye yuko leta igomba gufata izindi ngingo ruhasha zo kugira ngo bereke abenegihugu ko igihugu cahindukiye aha n'amakora ashobora kuduzwa by'agasakisaki abatanzania rero mutegura imitima ntaco muzoba kuko muri mu rugamba rwo guharanira ubwigenge bwanyu vraiment muri abantu b'abagabo kuba mwaranse yuko mu bingaruzwa muheto mukorera ku nyungu zabijya bihugu by'abarengero no kubona Musesangozi tuyaze vyinshi mbona n'amasaha karegera kure reka ndagushimire cyane. Yes, ndagushimiye nanje bwana journaliste, ndagushimiye kuri umwanya tuganiriye ko dushimiye n'abari badukurikiranye muri kino kiganiro bwana journaliste ndizira yuko amasaha ageze kure mu by'ukuri turashobora kuzosubira mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo. Nuko kandi nshimira cyane abo twabanye bose nizera uko byinshi mwavyumvise twayaze vyinshi no kwirwa ndagaruka ko kandi ndabifuriza ijoro ryiza. Nk'umusezerano ngo zabivuze tuzongera ku munsi w'ejo. Bye bye.